vy'ubuntu. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga mu gitabo ca Nyefeso igice ca kabiri umurongo w'icumi haravuga ngo kuko turi biremwa vyayo twaremewe kuba muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye uhereye kuva kera ngo tugenderemwo. Ndagomba rero turabe kimwe mu bikorwa bitandukanye duhamagarirwa gukora turi muri buno bugingo. Kimwe muri ivyo ni igikorwa c'ubuntu, ni igikorwa co gufasha, ni igikorwa co kugira neza, co kugira neza abana bariya. Kandi kugirira neza umuntu si ngombwa aba ari umuntu muzinanye. Hamwe wogirira umuntu muzinanye gusa cankwe ushoboye gusa aba ari inyungu uriko urarondera kugira ejo nawe azogaruke akugire neza. Hariho akarorero tubona muri Bibiliya k'umwami Dawidi na Yonatani, aho tubona uyu musore Yonatani umwana w'umwami igihe cose aza araburira Dawidi akamubwira imigabo n'imigambi ya se Sawuli uburyo agomba kumwica. Tubona ivyo yamukoreye byaravyimbuye inyuma y'igihe kanaka. Rero ivyo yamukoreye ntiyariko abironderamwo inyungu, ntiyariko arondera ko umunsi umwe azomwishura, kubera we yariko arabikorera yari n'umuntu muto, yari umuntu asanzwe, yari umuntu vy'ukuri ata kintu wovuga yuko hari ikintu ariko aramuzigamwo. Ariko turabona yuko igihe carageze, turabona uyu musore Dawidi nawe aza kuba umwami, hanyuma yibuka urukundo rwa Yonatani namugira neza. Bene data, turahamagarirwa rero ibikorwa vy'ubuntu natwe. Ntabwo ari ibikorwa tugomba guhebera amashirahamwe kanaka, ama ONG kanaka, ariko natwe nk'abana b'Imana turahamagarirwa igikorwa c'ubuntu, igikorwa co gufasha, igikorwa co gutera intege abandi mu buryo bumwe canke ubundi, abuzi n'abutazi, abashoboye n'abadashoboye. Imana ishimwe. Bibiliya iratwereka umudamu umwe yitwa Tabita, yitwa Doruka. Hano mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice 9 umurongo wa 36 haravuga ngo kandi Yopa hari umwigishwa yitwa Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa vyiza vyinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Mwumve kano ka uwo mugore yari n'ibikorwa vyiza vyinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi aragwara arapfa. Bamaze kwagira ikiziga bagishira mu cumba co hejuru mu igorofa, kandi kuko Iruda hari hafi y'Yopa, abigishwa bumvise ko Petero ari yari, bamutumako abantu babiri bamwinginga bati ntutebe kudushikira. Petero arahaguruka ajana nabo, ashitseyo bamujana muri ya gorofa. Abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana amakanzu n'imitamana Doruka yajishe akiri muri bo. Haleluya. Petero arabataramura bose, arafukama arasenga, maze ahindukirira umuvyimba ati Tabita vyuka. Arakanura, maze abonye Petero aravyuka aricara, amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana Yopa hose, benshi bizera umwami Yesu, maze amara iminsi myinshi Yopa kwa Simoni umuhinguzi w'insato. Imana ihabwe icubahiro. Uyu n'umugore yitwa Doruka, yitwa Tabita. Imana ishimwe. Tabita sinovuga ngo yari umuntu w'umutunzi wa cane, oya, yari umuntu vy'ukuri asanzwe yifitiye akazi kabayabaye nk'akabandi bose baba bafise. Yari umushonyi w'impuzu, yari umutayeri. Ariko muri kino gikorwa ciwe, muri buno buhinga Imana yamuhaye, Tabita yabigiriramwo ubuntu bwinshi n'ibikorwa vyiza vyinshi. Bene data, kugira ufashe, kugira ngo ugire neza mugenzi wawe, ntibisaba ubutunzi bwinshi, ntibisaba ibitandukanye, ibitayega wowe utunzi. Oya, igihambaye kandi gikomeye n'umutima wifuza gukora ivyo. Tabita rero turabona yuko hariho abantu yagiriye neza
mu bikorwa Imana yari yaramuhezagije, mu buhinga Imana yari yaramuhaye bwo gushona impuzu. Hariho abantu atigeze yibagira, hariho umuco w'abapfakazi Tabita yagiriye neza. Tabita yafashije, yashoneye imyambaro. Haleluya! Ku rugezo rwaho amaze gupfa, Tabita turabona ibikorwa byakurikiye. Turaza kubona gatoyi inyungu za bino bikorwa bya buno buntu umuntu agira akiri muzima. Ariko nagomba nabwire ngo imirimo ya Tabita yaramuzuye, yaramuvugiye, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbona iyo bagiye ibikorwa byayo birabaherekeza. Ibikorwa ukora mwene data, nagomba nabwire ngo ntabwo ari ibikorwa by'imfa gusa, kora ibikorwa by'ubuntu bwinshi. Wo kwibaza ati mbega n'igiki nokora, mbega je mfise iki nokorera abandi? Biriho kandi ni byinshi mwene data uri kuradukurikirana. Haleluya! Reka turabe hano muri Matayo 25 ku murongo wa 37. Matayo 25 murongo wa 37 haravuga ngo maze abagororotsi bazomubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje tukakugaburira, canke ufise inyota tuguha icunywa? Twakubonye ryari uri ingenzi tuguha inda, canke ugenda gusa tukakwambika? Twakubonye ryari ugwaye, canke uri mw'ibohero tuza kuraba? Umwami nawe azobishura ati, ndababwira ukuri ko mwabigiriye umwe muri aba bene data bari hanyuma y'abandi, ni je mwabigiriye. Maze azobwira n'abari ibubamfu ati, nimumve iruhande mwabivume mwe, muje mu muriro utazima wateguriwe Satani n'abamarayika biwe. Imana ishimwe cyane. Hano hantu ijambo ry'Imana riko riravuga bano bantu rumva yabwiye ati, nari ngwaye ntimwandaba, nari nshonje ntimwangaburira, nari nyotewe ntimwampa amazi yo kunywa, nari mwibohero n'ibindi n'ibindi. Noneho wagoretse azokwishura, mbega twakubonye ryari ushonje ntitwakugaburira? Twakubonye ryari ugwaye ntitwakura? Twakubonye ryari uri mwibohero ntitwakura? Twakubonye ryari uri gusa ntitwaguha ivyo wambara? Bibiliya ivuga ngo nimwabikorera umwe muri abo bato, nije muzamuyikorera. Haleluya! Bibiliya nta namwe twereka yuko Yesu azokwizira en personne ngo tumukorere bino. Ariko hari abantu, hari abarepresenta biwe, mvuge gutyo, bamaducako buri gihe. Bamwe muri bo baraza bakadodora ku mpangu zacu, abandi muri bo turahura tukabibona yuko ari cyo bakeneye. Ariko noneho tuzovuga ngo twakubonye ryari? Yesu ntuzomubona yiziye, oya, ariko abo nyene ubona wirengagiza niyo symbole ya Yesu. Haleluya! Nikigereranyo ca Yesu bene data. Abo nyene nibiri kiradutuma, kabo nyene nibiri kirashaka yuko tugirira neza, tugirira ubwo buntu. Mbega ari umuntu yagutumbereye atagira icanywa, muhicanywa. Yacu murenza amajambo menshi ya Bibiliya, muhicanywa. Bibiliya ivuga muri Yohana wa mbere igice ca 3 ku murongo wa 16 na 17. Bibiliya iravuga ngo cyane ku murongo wa 17 havuga ngo nihagira, haleluya, umuntu aburanirwa kuvyarya no kuvyanwa. Reka gatoyi ndarisome iri jambo. Yohana wa mbere, mwumve uku kuntu Bibiliya ivuga igice ca 3 ku murongo wa 17. Havuga ngo ariko ufise ibintu byo mwisi akabona uwundi mwene data kenye, akazitira imbabazi ziwe kurowo, mbega ukunda Imana koguma muri we gute? Mwene data, urabona mwene so arashonje, urabona mwene so arakeneye ivyaryo, urabona mwene so arakeneye ivyanwa, hanyuma uciye wikawusha, uciye wisamaza, uciye wirabisha hirya nkaho umengo siwe uwo muntu ajagana. Mbega ukunda Imana kwaye kuzoguma muri wewe? Oya, tuzatubeshanya. Bibiliya ivuga ngo nimba ari umuntu atunze ibintu asintu byo mwisi,
mwene data ntukwiye kuzitira imbabazi. Kora, tanga, ntukabwire mugenzi wawe ngo genda ususuruke, Imana irakubona, Imana iguhezagira. Imana yamuzanye imbere ya kugira ngo mubone. Mbega hari umuntu yaje kwitura ikibazo c'umwana we atafise amahera y'ishuri, bariko baramwirukana ku ishuri, kandi urazi neza yuko wari ushoboye gukemura ico kibazo, hanyuma ugaca wirabira hirya. Mbega hari mwene so canke hari uwundi muntu yaje kubwira ikibazo c'inzu, ariko araburanirwa, ariko arasugumwa, ariko arirukanwa, yabuze rwaye. Mbega hari ico wokora? Si ngombwa umurihire yose, ariko hariho make yoremurura umutwaro afise. Mbega hariho mwene so ubona impuzu zamuhereyeko, mbega biranezereye yuko woga umuhindura iyo wambaye mu gitondo atari wambara saa sita. Hari uwundi mwene so yamazemwo iminsi 5 7 yabuze uko ahindura. Mbega ukeneye Imana ikubwire? Mbega ukeneye kurinda kurota? Oya namba. Tabita yagira ibikorwa byinshi by'ubuntu, yarahezagira abandi, yaragira neza abandi. Imana ihabwa icubahiro bene data. Kora, ntugwize amajambo menshi ngo genda Imana irakubona, Imana iguhezagire, nzogusengera. Si ivyo Bibiliya ivuga. Kora, nari nshonje nimwangaburira. Ukeneye Yesu aze umuhe umuceri n'ibiharage. Hari uwo yarungitse ugomba guha umuceri n'ibiharage. Hari uri mwibohera ubwirizwa kuja kuraba ukamutera intege. Hari uri mu bitaro akeneye abamuraba, si ngombwa ubazi. Oyaye, genda bariyo uzobasangayo, mu bitaro uzobasangayo, mwibohera uzobasangayo. Gwiza ibikorwa by'ubuntu mwene data. Imana ihabwa icubahiro. Ni henshi tubona muri Bibiliya tugomba gukora bino bikorwa by'ubuntu. Ntuzovuge ngo sinakubonye ishonje, sinakubonye utambaye. Oya, twama twabonye abakeneye ivyo. Korera abo, uzoba uriko urabikorera Yesu. Haleluya. Bene data, hariyo inyungu nyinshi tubona twokura mu bikorwa by'ubuntu bwinshi, ariko imbere yuko vuga gatoya bino bintu, nagomba nabubwire yuko ivyo ukora ntibikwiye kurinda kuba publiye. Nta n'abantu ukwiye kurinda kubimenyesha, nta n'amateleviziyo akenewe ngo yahamagare aze gufilima ivyo bikorwa, ntibikenewe. Oya namba. Ntibikeneye amafishe ngo indwi tuzoza gufasha aba. Haguruka mugende. Ukeneye gushimwa nande, ukeneye kwemerwa nande, ukeneye ko ari ndabona yuko usi ibikorwa byinshi byiza. Bibiliya iravuga hano muri Matayo igice ca 6 bavuga ngo mwirinde ntimugakorere ivyiza byanyu mu maso y'abantu, kugira ngo babarabe. Nimwagira mutyo ntimuzogira impera kuri so mwijuru. Niwagira ubuntu ntuzovugisha inzamba imbere yawe, nk'uko indyarya zikora mu masinagogi no mu nzira, ngo bashimwe n'abantu. Ndabwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko wowe niwagira ubuntu ntumenyeshe ukubamfu kwawe ico kuryo kwawe gukora, kugira ngo ubuntu bwawe bugirigwe mu mpisho, kandi so abona ibihishijwe azoguhera. Imana ihabwa icubahiro. Mwene data, ndababwira ngo gwiza ibikorwa byinshi by'ubuntu, kandi cane cane mwibanga. Nturinde kumenyesha abantu, nturinde kubwira abantu, kubera niwarinda ko abantu babimenya, ko abantu bagushima, impera yawe uzoba uriko urayironka, uzokwemerwa n'abantu. Abantu bazovuga ngo kuri umuntu w'igitangaza. Ariko ni vyiza yuko ugwiza ibikorwa byinshi by'ubuntu mu mpisho, so abona mu mpisho azoguhera. Imana ihabwa icubahiro. Hano hantu rero turabona vy'ukuri inyungu tubona mu gukora ibikorwa byinshi by'ubuntu. Ijambo ry'Imana riratubwira igihe Tabita yapfa, abapfakazi bose yagiriye neza barahagurutse, barahagurukiye rimwe, baza kwa Petero ati ntibikunda vy'ukuri yuko uyu muntu agenda. Aba ya mafundo y'izi mpuzu niwe yadushoneye, niwe yatugiriye bino na bino. Petero arumva yuko vy'ukuri uwo muntu ari uw'ikimazi, ari umuntu w'agaciro muri sosiyete, ngo araja mu cumba aramusengera, amusubiza ari muzima. Bene data, inyungu ya mbere muri bine bikorwa byinshi by'ubuntu dukora, abantu bazohaguruka ku bwawe. Imana ishimwe. Abo wagiriye neza, abo wikana butibuka mu gihe c'ikibazo, abantu bazohaguruka ku bwawe. Si no mu gihe c'ikibazo gusa,
ariko no mu bindi bihe, kuko nabo bazotera imbere, nabo bazogirirwa neza, bazibuka ibyiza wabakoreye dohotu rusange nawe uruvyaro rwawe ruriko ragirirwa neza. Ntiwihende ico tuba muri buno bugingo nico twimbura. Inyungu ya kabiri kandi tubona, Imana izohagurutsa abantu kubwawe, abahambaye kubwawe. Imana ishimwe, abahamba Imana izisidukira kubwawe. Turabona uwitwa Morodekayi yumvise amakuru yuko agomba kwica umwami, arega abo bantu bagomba kwica umwami, maze bicaye mara igihe nk'aho mengo biribagiranywe, ntiyashimirwa n'ibindi. Ariko turabona igitondo kimwe, igicugu kimwe, umwami abura itiro ku bwa Morodekayi. Amateka ya Morodekayi aba arahindutse. Imana izokoresha abakomeye ku bwawe, Imana izisidukira ku bwawe. Mwene data, ndarangije. Ijambo ry'Imana tubwira mu gitabo c'Abagalatiya 6:9, ntukaruhe, ntukarambirwe gukora ibyiza, kubera Imana izoduhera. Rero Imana ibahezagire, reka dusenga Imana gwiza ibikorwa byinshi by'ubuntu, kandi na cane cane mu mpisho. Mana ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye n'ubwaye n'imbabazi zawe, ndagushimiye kuri data wo kwizigirwa, wakoze ubwaye amajambo meza waduhaye kumva. Gira neza abariko barayumva, Mana umuco barasire, kandi ubwiza bwawe bazigame. Uduhe kugwiza ibikorwa byinshi by'ubuntu, uduhe guhaguruka tuje kuraba abari mu bitaro, abafunzwe, ababuraniwe mu byo bajya no mu byo bambara, abamerewe n'aba ubuzima bugoye, abo tuzi n'abo tutazi. Mana uyu mutima ukomerere muri twebwe, kandi ugwirire muri twebwe. Urakoze, icoro kibi cawe ubone ibihe byose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahezagire kandi bagire neza, bene data.